nanje nasanze ngukunda bidasanzwe wa mwana ntusanzwe ese icyuma nkarambana nawe nanje nasanze ngukunda bidasanzwe muhungu ntusanzwe nanje shaka kurambana nawe basinduka ibihenda amaso ni byinshi cyane shira mu icupa ubundi wawe narishikanye. Inyuma yuko aba baririmbyi bose babiri hari haciye igihe kitari gito batagaragara bariko basohora imiziki, ubu naho bagarutse n'indirimbo yabo nshasha yitwa ICIRORE. Aho ndavuga umuririmbyi Double J once again, aho hari haciye igihe kingana n'amezi ndwi adasohoye indirimbo yiwe bwite. Ku rundi ruhande uyu muririmbyi KENZIE canke Mona Warda wewe ubona hari haciye igihe kitari gito cyane kuko umwaka wari ukwiye atagikorwa ciwe bwite ngaha mu muziki w'u Burundi kigiye ahagaragara. Aba baririmbyi babiri rero Double J ndetse na Mona Warda bishize hamwe kugira bagaruke mu muziki w'u Burundi, aho bazanye n'igikorwa cabo gishasha, indirimbo yitwa ICIRORE. Indirimbo mwamaze kuba mwumva kamwe mu gace nabatangurije, indirimbo y'urukundo niyo ndirimbo bagarutsemwo. Double J musanzwe mumuzi mu ndirimbo z'urukundo ko ari umwanditsi ndetse akaba n'umuririmbyi mwiza, ndetse na Mona Warda nawe n'umuririmbyi mwiza cyane. Mwiki kiganiro rero ati inje tuvuge kuki, mwiki kiganiro inje tuvuge ku indirimbo yabo nshasha yitwa ICIRORE, ndetse ndanababwiye namwe makuru mutari muzi kwa baririmbyi babiri. Ese kuki bari bamaze igihe kinini badasohora umuziki, bari mu biki bana? Nanje mwiki kiganiro ivyo vyose uraza kubimenya. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanje ariyo yanyu. Nimba uri mushasha icyo nkusavye ni kubanza ugakanda subscribe kugira uzozubana nanje no mu bindi biganiro bitandukanye ngenda ndabacishirizaho kuri YouTube yanyu. Inyuma yaho umuririmbyi Double J once again asohoreye indirimbo yitwa Deep, indirimbo yakoranye na Rinoji ndetse na Kiriku Akiri. Nyuma y'iyo ndirimbo Double J niho yagiye kuba umupapa aronka umwana. Akimara kuronka umwana niho yaciye afata akaruhuko yari yavuze ko ari akaruhuko ko kubanza kurera umwana wiwe agakura, ari nayo mpamvu yaramaze igihe kitari gito atagaragara mu muziki w'u Burundi. Umuririmbyi Double J rero ubu agiye kugaruka. Indirimbo yaheruka gukora indirimbo yitwa Deep, nkuko ndababwiye ikoranye na Rinoji ndetse na Kiriku Akiri. Iyo ndirimbo yari maze ikingo kingana n'amezi ndwi igiye ahagaragara. Indirimbo Deep ubu tuvugana ishamajuza angana n'imiliyoni 2.8 ku rubuga rwa YouTube. Urumva ko ni indirimbo yakunzwe cyane. Twizere ko ni indirimbo agiye gusohora ari kumwe na KENZIE izokundwa, kubera ko Double J dusanzwe tumuzi nk'umuririmbyi akora indirimbo zikundwa. Reka ndabereka impamvu iyi ndirimbo agiye gukora ishobora kuba hit. Iyi ndirimbo impamvu zishobora gutuma indirimbo iba hit, icyambere ni indirimbo yakozwe n'abaririmbyi bakunzwe ndetse bose bazi kuririmba. Icya kabiri, iyi ndirimbo izosohokera ku mbuga zisanzwe zikuze, kubera ko Double J asanzwe afise YouTube channel ikuze, aho twavuga ko ifise aba subscribers bangana n'ibihumbi 360. Urumva ko n'aba subscribers benshi ku buryo uhashize indirimbo aho hantu vyokunda ko igera kure. Ikindi cya kabiri, Double J akora indirimbo z'amahiti. Nk'ubu nabazaniye urutonde rw'indirimbo zigera kuri 5 za Double J zakunzwe kurusha izindi. Twizere ko iyi ndirimbo nayo igiye gusohoka izocija kuri rutonde ikagira nk'iya gatandatu canke ikaja hejuru yazo ikaba iya mbere. Urutonde rwacu rumeze uku: indirimbo ya mbere ya Double J yakunzwe kurusha izindi ni indirimbo yitwa Deep yayikoranye na Rinoji ndetse na Kiriku Akiri. Iyo ndirimbo ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana imiliyoni 2.8. Indirimbo igira kabiri ya Double J yakunzwe cyane kurusha izindi ni indirimbo yitwa Ncokoza. Indirimbo yayikoze wenyene, ubu tuvugana imaze kurabwa n'abantu bangana imiliyoni 2.6 ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo igira gatatu mu ndirimbo za Double J zakunzwe ni indirimbo yitwa Ntagaso. Iyi ndirimbo Ntagaso yayikoranye na Bface on the floor ndetse na Kiriku
Akiri. Tubandanye n'indirimbo ya kane. Indirimbo ya kane ya Double J yakunzwe ni indirimbo yitwa Inzoga ni Baby. Iyo ndirimbo yayikoranye na Bruce Melody ndetse na Kiriku Akiri. Iyi ndirimbo ubona ko ubu tuvuga nimaze kurabwa n'abantu bangana miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 4. Indirimbo igira gatanu yo muri Double J yakunzwe kurusha izindi ni indirimbo yitwa Nzoduga. Indirimbo ubu tuvuga nimaze kurabwa n'abantu bangana miliyoni 2 n'ibihumbi 100. Urumva ko mu ndirimbo zitanu zose zakunzwe za Double J nta ndirimbo nimwe iri munsi y'imiliyoni 2 z'amavyuzi. Urumva ko ni umuririmbyi mwiza ku rwego rw'uko twavuga ko gutera swata n'indirimbo igiye gusohoka biri kure cyane. Ku rundi ruhande dufashe iki gikundiro umuririmbyi Double J once again asanzwe afise tukagivanga n'igikundiro cy'umuririmbyi KENZIE bagiye gukorana indirimbo, urumva ko bizoba ari ibintu bitoroshe. KENZIE tubona ko ku rubuga rwa YouTube we ntashaka subscribers benshi cyane, ariko sinabake kubera ko KENZIE ubu tuvugana afise ibihumbi 76,600 nibo bantu bamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube. Ndetse KENZIE indirimbo yiwe ya mbere yarabwe cyane canke yakunzwe ni indirimbo yitwa You Know Better. Iyi ndirimbo You Know Better ubona ko ifise abantu bayiravye bangana n'ibihumbi 671. Urumva ko nabo nyene s'abantu bakereka ndabarabire urutonde rw'indirimbo zitanu za KENZIE zakunzwe kurusha izindi. Ya mbere nayibabwiye ni You Know Better, iya kabiri ni indirimbo yitwa Only One nayo ikaba yarabwe n'abantu bangana ibihumbi 530. Indirimbo ya gatatu ya Mona Walda yakunzwe ni indirimbo yitwa Ndafuha yayikoranye na Kidumu Kibido. Iyi ndirimbo ikaba yarabwe n'abantu bangana ibihumbi 377. Indirimbo igira kane mu ndirimbo zakunzwe ku ruhande rwa KENZIE ni indirimbo yitwa Nshaka. Iyi ndirimbo ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana ibihumbi 355. Indirimbo igira gatanu ni indirimbo yitwa Tell Me ya Mona Walda, ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana ibihumbi 152. Nizere ko iyi ndirimbo ICIRORE igiye gusohoka ya Mona Walda ari kumwe n'uyu Double J once again izociba yo ndirimbo ya mbere ya Mona Walda yarabwe cyane kubera ko azoba yikoranye n'umuhiti Meka. Nkuko nababwiye imbere y'ikiganiro yuko nza kubabwira impamvu yari yatumye aba babiri basa naho bamera nk'abatari ko baboneka mu muziki. Double J nawe babwiye impamvu ko kwari kubanza kurera umwana wiwe agakura. Mona Walda nawe twavuga ko yariko yitaho umugabo wiwe kuko nawe aheruka gukora mariage. Urumva ko ashobora kuba yariko yubaka urugo, ni wasika mpamvu yari yatumye amara iki gihe atariko arasohora umuziki. Rero nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi, nk'umufana wa Double J, nk'umufana wa Mona Walda, ndetse umuntu muri rusange akunda umuziki w'u Burundi, iyi ndirimbo ICIRORE y'aba baririmbyi babiri uyiteguriye gute? Duhurire muri commentaire utubwire uko wayumvise bivanye na kajya gace ka mbere nabatangurije. Ntibibagire kugenda ukanze subscribe nimba utarayikanda. Tuzohurire mu kindi kiganiro gikurikira. Big Dream TV.